by'ibihe, ibimenyetso 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 by'ibihe. Umwami wacu Yesu agiye kuza, turabona ibimenyetso byo kuza kwe, azaza vuba nk'umurabyo ntazatinda, natwe tuzamusanganira mu kirere. Bakunzi ba Megira TV, turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye. Turabahaye ikaze mu kiganiro ibimenyetso by'ibihe, ikiganiro gishasha tugiye kwama tubashikiriza kuri iyi shene ya Megira TV. Igihe cyose Imana izoduha akanya ikabidushoboza, ikaduha uburyo, ikaduha n'inkomezi, eka mbere ikaduha n'ivyo tubashikiriza. Mu kiganiro ibimenyetso by'ibihe nk'uko izina ryacu ribivuga, tuzobashikiriza ibintu bitandukanye bibera hirya no hino ku isi, vyerekana ibihe vy'iherezo, vyerekana umuhero w'isi canke ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko ubwiwe yasize abibwiye abigishwa biwe igihe yariko arasa n'uwasezera agomba asubire mw'ijuru kwa se iyo yaje ava. Ariko kandi ibimenyetso by'ibihe canke se ibimenyetso vy'iherezo si umwami wacu Yesu Kristo yabivuze gusa, hari n'abandi bahanuzi bagiye babivuga. Uhereye mu isezerano rya kera hari abahanuzi atari bake babivuze ko, hari n'intumwa za Yesu Kristo nazo nyene zarashishikaye kubivuga. None rero tuzokwisunga ijambo ry'Imana, tuzokwisunga ivyanditswe vyera mu kubashikiriza ivyo bimenyetso, nuko Yesu abahezagire. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugomba tubashikirize kimwe mu bimenyetso bitari bike Yesu Kristo yasize abwiye abigishwa biwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 24 guhera ku murongo wa mbere. Reka dufate Bibiliya zacu kuba zifise hafi, dusome ico gice ca 24 c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko byanditswe na Matayo, hama tuce tuganira gatoya kuri ico kimenyetso kimwe gusa. Ibisigaye tuzogenda turabivugana uko tuzoronka imyanya, uko Imana izodushoboza. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Matayo igice ca 24 turahera ku murongo wa mbere. Ku mutwe w'amajambo haravuga ngo ibimenyetso vyerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati,
mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ivyo n'ibindi tutarinze gusoma hepfo mu mirongo ikurikirana ni ibimenyetso Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe igihe bari bamubajije ico kibazo. None rero nk'uko twabivuze ntitwobivuga ko vyose, uyu munsi turavuga ku kimenyetso kimwe gusa kijanye n'intambara. Yaravuze ngo ku mirongo ya gatandatu, ku murongo wa gatandatu n'uwindwi haravuga ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru, nico kimenyetso nifuje ko twoganirako muri kano kanya kijanye n'intambara. Intambara abatari bake turayizi canke turazumva zivugwa hirya no hino, na cane cane muri kino gihe. Muri ino misi abakurikirana amakuru haba ku mbonesha kure arizo televiziyo, mu maradiyo canke mu menyeshamakuru, eka ndetse no mu buhinga ngurukana bumenyi bwa none, murumva intambara zivugwa mu bihugu vya Rusiya, vy'Uburusiya na Ukraine, aho hari intambara zikomeye cyane, ndetse benshi vyabateye ubwoba bakavuga bati ni intambara igira gatatu y'isi yose. Nico gituma twifuje kubigarukako. Ivyo bitegerezwa kubaho nk'uko twabisomye mw'ijambo ry'Imana. Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo ntibahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho. Umuririmbyi nawe yarabivuze neza mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, inomero 272, ku gitero cyaho ca kabiri yarabivuze neza ngo ntaho intambara izoshira, ntaho amahoro azohora, kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Ni ukuvuga rero muri ino si by'ukuri uwo babwira ko amahoro azoboneka muri ino si akabatera ivyizigiro yoba ariko arababesha, kiretse gusa Yesu Kristo ubwiwe umwami w'amahoro agarutse kuganza iyi si. Ubundi bwo ubwami bwo mu isi bukiganzwa n'aba bantu b'inyama n'amaraso, kandi ibyaha bigikorwa, by'ukuri nta mahoro twiteze ngaha mu isi. Yesu Kristo niyagaruka niwe azoshiraho inganji cyangwa ubwami bw'amahoro. Muri ico gihe umuririmbyi ngo kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Igihe Yesu azobaje gutsinda ibyaha, atabyaha bikiriho, atabanyabyaha bakiriho, ico gihe niho hazobaho ubwami bw'amahoro, amahoro atigeze kubaho. Nuko rero mwirinde, mwiyubare, ntimuhagarike imitima, mubonye ivyo biriko birashika, muriko muravyumva hirya no hino, ntibibahagarike imitima. None rero aya ma-image n'aya ma-video, aya masanamu yerekana ibiriko birabera muri ivyo bihugu vy'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya bwateye Ukraine, ariko ahanini ntidushaka kuvuga ivyatumye iyo ntambara iba, canke ngo tuvuge kuri izo ntambara tuzivuge ko birebire, ariko intumbero ya kino kiganiro bakundwa bene data ni ukugira ngo dukangurire imitima y'abantu ukugaruka kwa Yesu Kristo, bikangure abasinziriye bavyuke, bikangure bave mw'itiro, mu kubereka ibimenyetso biriko biraba hirya no hino. Umuririmbyi wa Wokovu, umuririmbyi yararimbye neza mu Giswahili mu ndirimbo z'agakiza izo twita za Wokovu, inomero 95 ku gitero caho ca 4, niho yabivuze neza. Yaravuze ngo katika kungoja Yesu watu wengi wamechoka, katika kungoja Yesu watu wengi wamechoka, waamshe waonye kwa dalili, kwani neno lake Mungu latimizwa mbio sana, tunaona kwamba Yesu yu karibu.
mu kirundi twavuga ngo muri uko kurindira umwami wacu Yesu Kristo abantu benshi bararushe. Aca aravuga ngo bavyure ubahanure uberetse ibimenyetso, kuko ijambo Imana yavuze ririko ritegerezwa gushitswa, ririko rirashitswa vuba. turabona yuko Yesu Kristo ari hafi. Nuko rero bakundwa bene data, turabwira umuntu wese na cane cane abizera umwami wacu Yesu Kristo yuko Yesu Kristo ari hafi. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Bakundwa bakunzi ba Meyira TV, reka ikiganiro cy'uyu munsi tukigarukirize ngaha, ariko kandi ntitworangiza tudasengeye ibi bihugu biriko biraberamwo intambara. Nubwo ujya muririmbyi yaririmbye ngo nta mahoro azohora kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu, ariko kandi umuntu ijambo ry'Imana riradusaba gusengera ibisagara tubayemo kugira ngo bibemwo amahoro. Ayo mahoro rero si amahoro ahoraho nk'uko umuririmbyi yabiririmbye neza, yabivuze neza, si amahoro ahoraho, ni amahoro y'akanya gato kugira ngo nyine Imana itabare. Nariko ndababwira nti si amahoro ahoraho, ni amahoro nyine y'akanya gato, kuko amahoro ahoraho, amahoro nyakuri azoba ku ngoma ya Yesu Kristo igihe azoba agarutse kwima ingoma yiwe, kandi azoba ngaha nyine ku isi, kuko ijambo ry'Imana riratwemeza neza yuko Yesu azoganza imyaka 1000 aha nyene ku isi. None rero mu gusenga reka twishimikize iyi mirongo y'ijambo ry'Imana dusoma muri Yeremiya, igitabo c'umuhanuzi Yeremiya igice ca 29, turasoma umurongo w'indwi n'uwa 11. Aravuga ngo mwifurize amahoro igisagara ico natumye mwambukanirwamwo, mugisengere Uhoraho kuko kibaye amahoro namwe muzoba amahoro. Ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko nije Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Nuko rero umurongo wa 11 urahejeje kutubwira neza yuko ivyiyumviro Imana itwiyumvira ko, mu zindi ndimi havuga ngo imigambi idufitiye, les projets que j'ai formés sur vous, si ivyiyumviro vy'ivyago, si ivy'ivyago abanamba, si ivy'intambara, ariko ni ivy'amahoro, kugira ngo iduhe ivyizigiro vyo mu bihe bizoza. Nuko rero Imana idufitiye imigabo myiza, idufitiye imigabo y'amahoro, na cane cane irifuza ko tuzoba muri bwa bwami bwayo bw'amahoro, amahoro atazoshira, amahoro azokwamaho ibihe bidazoshira. Reka twongere ko n'umurongo wo muri Zaburi igice c'ijana na 22, wo muri Zaburi igice c'ijana na 22 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Haravuga ngo nimusabire Yerusalemu amahoro, nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda batotahare, amahoro abe imbere mu nzitiro zawe, itoto ribe mu ngoro zawe. Nuko rero bakunzi ba Meyira TV, mu kurangiza kino kiganiro twifuje gushiraho isengesho rigufi cyane kugira ngo dusengere ibihugu biri mu ntambara, ibihugu bibuza amahoro, ibisagara bibuza amahoro, kandi intambara sizo zinko gusa z'amamisire n'amablende, intambara ziri mu buryo butandukanye, hari ibibazo bitandukanye mu bisagara tubayemwo. Nico gituma twifuje gusaba kugira ngo Imana itange amahoro, nkuko nabibabwiye, si amahoro ahoraho, n'amahoro y'akanya gato, kuko uyu munsi arashobora kubaho amahoro, umutekano, ariko kandi mu mwaka uza canke ejo canke hirya y'ejo ibintu bigasubira bikamera nabi. Kubera iki? Kubera ivyaha bikiri mw'isi, ivyaha bigikorwa. Ariko amahoro ashitse nkuko twabivuze azobaho ku ngoma ya Mesiya, ku ngoma ya Yesu Kristo. Nuko rero reka dusenga Imana.
Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'iki kiganiro uduhaye, turagushimiye ukuntu wadushoboje tukagishikiriza bene data bari hirya no hino bariko baratwumviriza. None Mana, nk'uko ijambo ryawe ribitubwiye, nk'uko dusaba, turasengeye ibisagara bibuzemo amahoro muri kino gihe, na cane cane ibi bisagara vyo mu bihugu vya Ukraine n'Uburusiya, aho twumva hari intambara ziteye ubwoba. Turasabye kugira ngo wowe nyine Mana ugarukane amahoro, ni wowe nyine wobishobora. Turazi neza ko abana b'abantu ataco bashoboye, abana b'abantu baricaye bariko baragiranira ibiganiro kugira ngo barabe ko hari umuti wotorerwa ibibazo bafitaniye kugira ngo bije mu ngiro, hama amahoro aboneke. Ariko abo by'ukuri nta na kimwe boshika ko atari wewe uhagaze hagati yabo, atari wewe ubikoze. None turasenze, turazi neza ko ariyo umugeni wawe, hari abakozi bawe, hari ishengero ryawe, reka ndetse n'abantu bawe Mana waremye mu ishusho yawe. Turabasengeye, turasengeye bijya bisagara, turasabye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri bijya bisagara, maze Mana icubahiro gishishikare kuba icawe. Urakoze, turagushimiye, turagukengurukiye kuvyumvise kandi kubidukoreye, tukaba tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, ndabashimiye. Imana ibahezagire kandi ishishikare kubazigamira aho muri hose naho utaha. Nimubura amaso yanyu murebe, agakiza kacu karatwegereye. Rimwe tuzirirwa mw'isi twe kuyiraramo, rimwe tuzarara mw'isi twe kuyirirwamo. Yesu azazamujyana be abakure muri iyi si, azadukiza